turakukunda. Radio Maria ishikimani wacu, ishikimani wacu, twese turakukunda. Abagenzi ba Radio Maria Burundi muri Paroisse Rushubi baturutse mu mibano no mu bisata bitandukanye bigize iyo Paroisse baragize urugendo rweranda n'amaguru rwava muri iyo Paroisse rugana ku cicaro gikuru ca Radio Maria Burundi, bakaba bari bitwaje n'agashikanwa ko gushikanira umuvyeyi Bikira Maria bafise intumbero yo kwibonera amaso mu yandi ivyiza bahora bumva kuri iyo nsamirizi kugira bazoshingira intahe abandi ivyo biboneye. Kuri uwo munsi bakiranywe igishika aho ku cicaro ca Radio Maria Burundi, aho baciye bishikira no mu gasengero k'iyo nsamirizi kuramutsa umuvyeyi Bikira Maria umugabekazi wa Radio Maria, bongera bashengerera Yezu Kristo mu sakramento rweranda. Nkuko vyari mu nteguro yabo, kimwe mu vyabagenza harimwo kwibonera amaso mu yandi aho Radio Maria Burundi ikorera, bakaba baratemberejwe mu bisata bitandukanye ivy'iyo nsamirizi banasigurirwa kimwe kimwe cose ico gikora. Bakaba barahimbawe kuba bariboneye ivyo bahora bumva ku matwi biva mu bikorwa vyabo, bagiye bafashe n'ingingo yo kongereza inguvu mu bikorwa vya Mariato. Mukuri ico tubonye turakibonye, ico twakwifuza kubona turakibonye. Twaro twibaza ngo turiko turakora ibitaboneka, none turavyiboneye n'amaso yacu. Kandi n'ubundi tubandanije tugira nte dushishikara kunganira n'ibindi naco twashaka ko yoduga mu Rushubi. Inyuma yo gutemberezwa baciye bifatanya n'abandi ba Kristo umugisabisho c'inkuka ya misa yama iba kwiyo nsamirizi imisi yose kuva igihe c'isaha 6:30 z'umutaga. Nyuma y'inkuka ya misa barasangiye ikiyago n'umuhuza bikorwa wa Radio Maria Burundi. Mu vyo baganiriye hakaba harimwo uko Mariato y'umwaka wa 2024 yagenze. Jean Marie Mpawe nayo akanabakeza ku ntambwe bateye muri Paroisse ya Rushubi uno mwaka. Angela Niyongeso ajejwe ubutumwa n'ibikorwa vya Radio Maria Burundi mu gisata ca Rushubi agakenguruka uko ugo rugendo rwagenze, akaba ari n'umugenzo muri abo bagenzi ba Radio Maria Burundi muri Paroisse ya Rushubi, aho ku mwaka bama bakora ugo rugendo rweranda ngo kuko baba bifitiye akanyota ko kwibonera aho iyo nsamirizi ikorera. Ndo nago nukuri twaragwiteguriye, dufise n'utubereye imbere anabishoboye kandi abikunda kandi akabyitangira. Twarafashe umwanya uhagije kugira ngo dutegure urugendo kuko dukunze kurukora mbere ku mwaka kubera abagenzi ba Radio Maria bama bafise akanyota ko kubona insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria ikorera, kuko hama hariho bashasha mbere ni nabo mbere baheza bagasaba no kugira bazoze kuharaba. Nako tuba dukora igikorwa cyo gutegura rero murabizi n'amagara ntasezerana. Jewe natangaye bere nk'ubuturongoye hagize imisi mu magara make, none je nabonye yaje ameze neza. Hanyuma ibyo nahimbawe cyane rwose tukuntu ngakusamiza umuvyeyi wacu batwakiriye neza cyane, kandi tubona nyine kumenga bari batwiteganye igishika. Twari tumaze kuza ariko je nabonye ikintu gishasha uno musi cingene batwakiriye. Hanyuma abagenzi ba Radio Maria twazananye abo twagenda tuvugana bararyoherwa gushika naho bavuga bati twahora twumva havugwa none ndahiboneye, kandi ubu nzoja kuvuga ivyo niboneye. Kandi ivyo bahora bambwira wamenga sinavyemera nka cane, atari kubuye nukuri turahimbawe nukuri, babishimye barabihimbarirwa. Nanje numva nyene abo bantu tuduha tushikiriza inyigisho nabo babinezererewe. Angela Niyongeso arongera ati iyo ugiye kuramutsa umugenzi uramwitegurira ukanategura n'agashishiro, ari naco gituma baje bitwaje agashishiro kuri uwo munsi. Gutegura iyo witeguriye kuja kuramutsa umuntu biradana nuko ugira akantu k'agashishiro bivanye n'uburyo ushoboye, ukikora aho ushoboye, aho uhambije kugira ngo ushobore kuhashika aho hantu wipfuje kugendera. Hanyuma ndashimira umukama kubera
kandi no kuvaho urugendo ahandi biragoye ariko kubera ari igikorwa c'Imana nanatangaye ndatangara cyane rwose mugabo ngatangara mu buryo bwo kuryoherwa bwo guhimbagwa kubona twashoboye gushika kuri uwo mugambi twari twiyemeje. Arende zireshimira Imana arongoye abagenzi ba Radio Maria Burundi muri Paroisse ya Rushubi agakengurukira Imana yo yabashikanye kuri iyo nsamirizi ngo kuko bakoze urugendo rutari ruto n'amaguru, anakengurukira abo bagendanye harimwo n'abakuze cyane ngo kuko bigoye bagafatanya ubwo rugendo, anamenyesha ko ubwo rugendo atarugwanyuma ko ingendo nk'izo zizokwama zitegurwa mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no gutsimbataza ubutumwa n'ibikorwa vya Radio Maria Burundi. Arende zireshimira Imana aranatera kamo uwo wese avyifuza kuramutsa umuvyeyi Bikira Maria ngo kuko amarembo yuguruye kandi iyo biteguwe neza biheza bigashoboka. Jewe kuvyukuri nahimbawe cyane cyane kuri Radio Maria ndi kumwe n'abagenzi ba Radio Maria bavuye muri Paroisse Rushubi kuko dufise integuro kuva mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka turabandanya gushika muri gihe ca marathon tubivugana tumwe duhana amakuru none rero twaje kandi mbere tuzana amaguru batari bake baje n'amaguru barashika kandi bahimbaye banezerewe nta n'ivy'uburuhe bigeze bumva mbere ni nk'intahe kuko nari urugendo rungana gutya kera kubw'amagara make nari nagize ariko mukama yakoze igitangaza muri urugendo rweranda twagize ndagwite gutyo kandi urugendo rweranda kuko tuje kuramutsa mama Bikira Maria kugira ngo abananya dusanganiza inema ziwe. None rero jewe nanezerewe cyane kuko nabonye ko n'abakristo twari kumwe abagenzi ba Radio Maria barafite akanyamuneza kuzuye, turatangara mbere tubonye uburyo mushaka kugira mashobora kwakira abavukanyi twari kumwe kuko nabo bari bashashaye cyane kwihweza aho Radio Maria ikorera inyubakwa bagomba bivugwa ku radio bakagomba babona bumva ntuze amakuru abashikira ku radio twabo ariko no munsi babonye aho studio iri barabona ubuhinga bw'ivyuma mbere baranatangara bibaza ati none ibi bigenda gute kugira ngo bidushikire iwacu mu Rushubi canke mbere no mu isi. None rero naho niko afise inyota cyane nibaza ko rugendo sinugwa mbere gusa ariko kandi turabona ko abakristo tuzobana tuza kuramutsa Radio Maria. None rero n'ubu novuga nti ku rugendo rusozerewe ahubwo twebwe ruratanguye tuje kwitegura mu bundi buryo tuzogaruke dusanga Radio Maria mbere yarateye imbere cyane kako abakristo barazirikana cyane kandi bagaheza bagatera intererano zitandukanye zabize intererano zitangwa buri kwezi muri amezi atari ya marathon yaba marathon ndabona ko byukuri abakristo bahimbagwa bariko baratanga intererano bavuga ati duriko turakutsa ikivi cy'umuvyeyi kumwe na Bikira Maria hama tukabona ko Bikira Maria nawe ntiyicaye kuko abana yafashe imiryango gukura mu kwemera. None rero ndahimbawe na jewe bavukanye turi kumwe hano ndahimbawe kubona mpagaze hano kandi ndiko ndavuga numva byukuri ko ndi mu butamana wa Bikira Maria. None rero novuga nti Imana iraduhezagirire gose komeza bakorera nga eka n'abari mu vikariya atandukanye abavikariya bohonga na vikariya ziri mu Bujumbura eka mbere n'ahandi mu madiocese atandukanye kugira ngo tubanaye gukorera umukama nkako ndahimbagwa ndi numvise ko ndi umugenzi wa nyina w'Imana nakanyamuneza kuzuye. None rero novuga nti ntarandiriye umukama n'abane kudukomeza twese maze tuzoheze dusanganirwe mu ijuru tusakanyamuneza ko twakoreye nyina w'Imana tugira Kristo.